TV inyuma okay basi ndabafasha ku bantu bakurikiranye YaNgabire ku mbuga zitandukanye uno munsi rero tuyagire nga hama reka harimo deja imigwi ibiri yatsinze mu ntara y'aba acrobat donc urumva ko ari ibintu hari impano nyine nyinshi tutazi tajameme n'imbere mugabo zishaka ego abajya abana harimo abana bato ingozi nini Bujumbura HOSY na ANAIS murafise abana mwore kumwe nabonye kwiyandikisha muri groupe y'agatebetebe igira ibintu bya acrobats je ko hinzomureka agende deja n'ubu n'agatebetebe ntangiriye je nibaza yuko ni ikintu ciza cane rero kubona umuvyeyi ashobora kugushigikiramwo ntucugikura mu bubandi novuga gute mu bubandi ugasanga ikibazo nene nacibarije wenda kwishuriye niko bitora ego sinebwa bihuze vraiment numva umenga nashaka gushimira bari abana bose byandikishije yego papa ski harimo 15 millions hago kubera ko bashaka kugaragaza impano zabo kora ko hari abantu benshi bumvise n'ibyo 15 millions bafite impano ntibazikandikisha mugabo bari abana baje surtout bagiye batoya nk'akakana kavuza inanga oh mon dieu Oyenzo bivuga ku finale muri party comedy nuko mbona mushaka kugira umukomedienne jewe mu kiganiro mpamvu tuguma tubwira ANAIS ni kwa ni wowe wenyine azi kubyigana wenyine muri finale muze kumuraba ANAIS azobasubira mu video zitatu zakunze YaNgabire mushaka kusaka basha YaNgabire ndayinyegeza muri je mu South Africa yo urazi programme wayije muzi yuko kaza kwa programme relax kamasaha abiri bigoranye uco utahomeze neza hanyuma umaze kumara amasaha 2:30 ugacona ko programme izo mari iminsi 3 HOSY akaba cyera handi ariko aravuga ngo urazi kugendagiye ugiye nana muja neje uzobura turazi ko tahugira umuce neje uzobura nahigiye uzobura ngo ndagiye ugenda oya na anxiety turabaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes no musina tebiteka yo gushara gutangura ikiganiro mwiriwe mwaramutse bivanye naho muri ko murakurikirana kino kiganiro iryo tekera natewe n'iryo gutangura ikiganiro HOSY wenyene yatoreye izina citwa gutega HOSY citwa YaNgabishu's Journey hama nkaba natewe intege kwemezwa iryo zina sinagemeje jenyene na Big ZOE yamfashije kuryemeza Big ZOE ntuvuga turabahaye ikaze mu rugendo rwa YaNgabire mugabo wabihaye izina ni ryiza bona arikunze kwera risa na HOSY nyene murasi iryo zina nivyo ko bakazina keza ka film ka dessin anime canke vuze ngo ndagatebetebe ego cyane turabihamwe mu mazina ya dutebete muso tubite turasa amazina uraza amazina dutebete izina we mwojana kaniyo rero nuzo party ya jeruzo ikate mu kiganiro okay abantu badukurikirana urazi ko izintebe dushaka tugira dukore my journey hanyuma uyu munsi twari dufise snipes ikiganiro twari dufise twe n'aba bantu ikiganiro cyo kuvuga kuri Journey ya YaNgabire. YaNgabire akaba ari competition y'aba jeunes bari entre 12 na 24 ans bo mu gihugu cyose cy'u Burundi hama uko turi tukaba turi abantu bagize jury umva kwizina natori janye n'ikiganiro I am not the host today. Sino umuhost uyu munsi. Ibintu by'ubwenge niwe bitanguje muri East Africa. Umuhost ninde no? Sino umuhost. Twese twitumiye turatuma ibintu bwa mbere ndavyumvise. Histoire vraie. Twitumiye turiyakira turizimana. Kandi tugira twivugane. None ko iki mushaka kumpa akazi kabiri tugira twivugane ngo bavyo. Nanje rega ndimwo ko muranyege nako ndabaza twivugane nako ndabaza ko duhava twiki uri kuranyegeza inyuma okay basi ndabafasha ku bantu bakurikiranye YaNgabire ku mbuga zitandukanye uno munsi rero tuyagire nga hama
uko bigenda kose ibintu byinshi byabaye mu kwizera yuko Hozy azobandanya b'umushinga nta ingene yigereje ko umushinga naye muri no minsi kudaposta ama video amwe yo mu rugendo rwa YaNgabire muga ndashaka kuyaba nura kayasha mu video kutaya posta bisigura iki ndazabyo rero byo bisigura kwizera ko organize muri iki kiganiro kidafise ukuntu gipanze ariko ndagerageza kujorganiza mugabo biragoye gose kubera ko Bibiliya ivuga ngo kirazira kwizera umwana w'umuntu niba mwarize ko zijya video ntazoziposta mwarihenze gose kubera ko nzozimuhanura azishiremo none ega iyi emission ni Johnny ya YaNgabire harimo n'amamenasa tuje kubabwira ibintu byose ngene byagenze sivyo none hagoreka dutangura ikiganiro okay ku bantu batazi YaNgabire icarico nashaka bevya heze rije ngira mbe mu host ntavyonzi rimwe rimwe biraza kumfata mbe mu host nashaka ANAIS ababwira icarico YaNgabire kabo ubitubwire kwa kundi kwirikijeyo kubera wowe turakwizeye bon kuba tabizi ANAIS ni wari directrice wa jury arashana jewe nanje agacamo ijambo iyo bitanguye kononekara hashobora umuntu akubitwa cyangwa ati reka bige bari bavuga sindi directrice wa jury ico ni cyambere hanyuma YaNgabire barakwizeye banzo vyemera basivye ku televiziyo ko twakwize turabwira directrice ubu tukanze ubunyene twese turakiguhaye guhera uno munsi gushika muri finale amateka YaNgabire first edition president okay rero umbiriza jewe nka directrice wa jury YaNgabire ifa ko nibuka ko riga ndiko ndabara mwebwe urana vyandi bavuze ngo twivugane ubu ndiko ndabara mwebwe kandi duseho dusigurira YaNgabire ni competition ishira imbere ingabire z'abana bakiri bato bana b'imyaka 10 hagati y'imyaka 12 n'imyaka 24 muga rero hariho nyene ukuntu twaronse mu bage baraza abari bafite munsi iyo myaka urumva intumbero y'iyo competition nta kindi atari gushira imbere izo ngabire kugira inyenyeri ziri mu bana bacu batoyi bacu zake hose nico novuga niyo ntumbero y'iyo competition nibaza ko nabivuze neza muri ko turi kumwe twese yateguwe nande yateguwe na UNICEF ifatanyije na YAGA voilà okay singabire zose twahamagaye ingabire zari zahamagawe yo kuririmba yo gukora kugira udutebetebe acrobatie comedy no gutamba hari abantu bibajije ko ari competition yo kuririmba arabazi kirangana ko ama competition menshi arayo kuririmba kandi habonetse ama video baririmba benshi mugabo ntiyari competition baririmbye gusa barahaye n'agaciro nabage bafise ingabire zindi sitakunzwe gukorerwa ama competition manini yanka acrobatie nuko kera yahoriba kuri centre jeune Kamenge baraberekana udutebetebe level yo hejuru ibintu vy'imiriro gutyo kandi iri mu badu tanga okay ego harimo deja imigwi ibiri yatsinze mu ntara yaba acrobat donc urumva ko ari ibintu hari impano nyene nyinshi tutazi tajameme n'imbere mugabo dushaka ego abajya abana harimo abana bato ingozi nini Bujumbura Hozy na ANAIS murabisa abana mwore kumwe nabonye kendikisha muri groupe y'agatebetebe igirino bya acrobatie je ko hinzo muri kagende deja no buna gatebetebe ntangiriye je nibaza yuko umwana ari mutoyi no kuriviriza uragiragiza ushoye kose hama imana none umugarana ngo bigide gute arumva afise iyo ngabire muri we kandi urumva sinzi ko ryo bana wabonye bari muri irya bajya bagira udutebetebe bari mu bato cyane umugabo urabona ko babangutse nibaza ko bigira vyiza ku magara y'umwana hanyuma ama preselection canke nama kubigira vyo mu ntara nama preselection yego niko twovyita hari yabereye Igitega hari yabereye yego hari yabereye Igitega hari yabereye Ingozi hari yabereye mu Rumonge ni yabereye Bujumbura ANAIS kweri ki warize Igitega
yo kwiriki none warize ni jewe reka ndakubaze Ozi kubera yateguye ibibazo yo abesha werabesha cyane Ozi je nabibonye izo tuza kubivuga turiko turahera muri YaNgabire twaramenye ko abantu babesha kandi tubemera ku mateleviziyo Ozi nibaze ico kiganiro ico kibazo nibaze ko nange kukibaza wewe jewe ni wowe waturi gice ni watangwe kurira ambwa bya bure Gitega ntagire numwe yihagarara kuva oya mbe niho honyene Igitega ufite Igitega ari umunsi wa mbere byose no kurira oya baradufashe ntitwari tuzi exactement kuko iyo bijya biberi byabere bujumba biba umunsi wa mbere twari kuryama hasi ego urumva hajya twe twamaze twari tucoroshe mu mitima ntitwari bwabona impano zitesa z'abana cyane ku buryo kumva ati wow banzu urindira uririmba uko nyene ungana gutyo nyuma n'ukuntu uyumva yarama emotion menshi ukabona ko mwana Jeffs ubwoba mugaye yaririmba ukavuga ati iryo jwi rivuye he hanyuma je kindi kintu naco c'Igitega bajya bana nabona umenga uko binjira wamenga mwese arafise nyine icyizere kuri we uvyo biryoshe barafise confidence bose nta numwe yarazi kwaza kuvamwo yego hanyuma rero guca dutegeza gutora mu babiri kandi ababazi niba bakora iki kiganiro twarabasavye ko tuguma tubabona tuguma tumva meme nubwo batashoye gupasa kurengana ariho ababandanyije wa undi Bujumbura ya kuri TikTok hamwe na bomba hariho Angelo na Angelo ego numwe yatsindanye n'Igitega genda bacire hariho mu bantu bari Gitega hari benshi bazi amatara yabo bayametriza gose urumva nka Angelo na wenyene abikora yarasanzwe abikora urumva Gitega hariho Saz the Great asanzwe azwi kandi akora happy nyene ukuntu sinzi ko mwibuka umwana yaririmbye ijya mbere w'umuhungu ugene wazikesiya niwe naye ndiko ndiyumvira deja kandi niwe yayandi bavuga ngo badramati ngo ba December uwo mwana mukazomumva kabazamwo muzoca kandi turi niteka ryo kwamenyesha kwanza ko atarenganye kugira ngo nimuze kumuraba muri finale kugira mumve ko muri competition byari bigoye abantu tuko tumuvuga kumuga atarenganye kugira tugume no kwica kibazo ujya mwana ijya ndirimbo yaba muri introduction atabivuze ko ari yiwe akaza kubitubwira mu nyuma twari kubiharira bamubwira twakumaze indirimbo ni yande uhejeje kuririmba igahubwo bitubwiye inyuma oya yari yabivuze yava mugabo acha indirimbo kiradukubita nyene ratugema ikibazo cyo turakigarukana cyaravuga ati ni wanje acha navuga ko afite izindi ndirimbo ari zitandatu aha mujya mwana kindi kintu cyangiye kuri we papa yari yamuherekeje papa yari hari hasi yaraze na Paul we bavanye ko hari abavyeyi bashigikira abana mu gatoya imbere yuko nimba twagira tuva Igitega imbere ko tuhava kubera mvuze icyo kintu cya papa we nje nuko ajyari tuko turaturana ka video waravuze ikintu kubijanye n'ibi nyene n'igikorwa nyene cya YaNgabire yuko mu kureka abana bakidegemvya kujya bagasora ingabire zabo yuko hari ico bipfana n'amagara yo mu mutwe nimbere kuno vyita ego santé mentale sinzi ko uwo bivuga mental health advocate always sinzi ko bivuga ko gato kuko urumvanaza ko ini wacu ntibivugwa cyane amuva deje urumva ko n'umugabo w'izina ry'ikirundi nize ukekeranya kuvuga amagara yo mu mutwe cyane iki urumva amagara yo mu mutwe nyene kubera no dovuga ati nta sinibaze ko hariho igisata kiricara ngo cige ngo kibihe izina tuje tugerageza kubihinyanyura tukabikura mu gifaransa mu congereza ni kintu ivyo si ibintu novuga ngo ni ibintu nivugi abahinga barabivuga iyo umuntu ashoboye nuvuga ingabire yiwe kwisohora aramererwa neza aragira wa munezero mwiza apana wa munezero urinze gukura nko mu bimwe bavuga ati bamwe bavuga ati kuja kurondera mu biyera mutwe umunezero udafaditse urumva urakura ikintu muri wewe ukumva ko uryohewe rero nigeze gucishamo ngo muri Centre Jeune Kamenge baragira udutebetebe baragira ibyo gutamba bararirimba hari benshi cyane tuzi bavuye muri Centre Jeune Kamenge baciyeyo bakakabone bakera
yitwa gute umwe yari irarijo ninde inze kugira bano bantu nyene barimba neza abantu nyene bagiye bakaririmba bakiga bagasohora ingabire zabo zigashaka gushika kure hari igihe mu biganiro kera basigura ati byaradufashije mu gihe c'ingorane igihugu c'amakiko kiracamo kwa dufise ahantu tugenda gusoma tugenda gutamba tugenda kuririmba ukumva umenga birahinduye urumva utwo n'uturorero tw'abantu bivugira babibayemo ni ikintu ciza cane rero kubona umuvyeyi ashobora kugushigikiramwo ntucugikura mu bubandi novuga gute mu bubandi abasanga ikibazo nta kibarije wenda kwishuriye niko bitora ego sinebwa bihuze vraiment n'ubuzima bwawe expression nje kuririmba na Johnny ya Big Zoe ego kweri sinebwa bihuze kwe urabivuze cyembona ko igihe cyose bambaza namamvuga nti jewe sindirimba kubera msingabire kuririmba ndirimba kubera msi ibintu nshaka kuvuga urumva uri nuvuga ngo ufite urumva nyene ivyo nyene ko abari ibintu tusanzwe tuvuga mu kirundi cacu uca usanga uri kurabura amajambo ukoresha nturivuge ngo kwivuga iyo bavuze mu kirundi kwivuga wabona bimwe byo kuvuga amazina n'ibiki muga navyo nyene kenshi kwivuga amazina kera baba ariko aravuga ubutwari bw'umuryango n'ibiki byose hoho rero ikiryoshe nuko ushobora kubisohora kandi no mu kirundi kera bigira ibijya vy'akazehe n'ibiki byose umuntu yarashaka kuvuga umubabaro we fisika tijya ndimbo zitwa kari zo gucura impimba rero nukuri je nibaza ko uretse n'ivyo uretse tutavugiye ngo baririmbye gusa nibaza ko gukora navuga gusohora ingabire yawe gukora ikintu ukunda mu bitabo bigize bibiri ari mu bitabo cyo gucura impimba mu bitabo bigize urumva gusohora ico kintu kiri muri wewe mu ngabire zose no gucapa gutamba murazi ko melody yaduhaye message ariko aratamba bararize niwe yazanye ingorane zose ko yaduciye umutima aragira aca kurikirana na wa mwana aririmba nka Beyonce yego urumva oya ni ibintu byiza vraiment ko ni gusohora naho tutavyakira cyane tugiye kuvyakira nibaza kandi ko n'umuntu osi abifatanyije n'iterambere ry'igihugu uburyo umuntu akora ikintu akunda agikora vyoroshe kuko si ibintu arondeza ngo niyo ariko aravyiga biroroha ko bimenye urumva ni hano nuru gukamera kora ko abikunda yokora umunsi wose mugumubwiye ngo aje gukora ibiganiro kuko ari ibintu adakunda ari ibintu bavyeyi bamuhatirijemo atija muri ibintu byo biri sérieux ugasanga abikora kuri n'imihari abikora nabi d'abord abikora sabona harageze ibaze naye amakabutura yirirwa yiyambariye nako uri kuramuhohote mugabo mubwiye we kamere video iguhisa neza aho ni sawa no kubagiye abana nibaza ko ari kubanko haje kugira ngo umwe wese muca ashoboye agisohore agikore ni benshi batunzwe no gutamba nesha tunzwe no iyo ni volley ya economic iza kuza kwiyongera kuri wa munezero cya kintu cyo gupartager cya kintu cyo je no kwinakuze ntambi kirundi kandi waratahumva umenga uraryohewe urumva hari kumva uve ukora ibintu ukunda n'abantu babikunze je kenshi kubera mporanyaga n'abartiste muranabankuraje ndababwira kore gusanga umu artiste araciye mu gihe bon vuze umu artiste omenga n'umuntu aje arabwize carrière n'ibiki n'umuntu asanzwe arafise ibindi byinshi ari muga muri ibyo bintu byinshi ari araririmba aracapa aragira poème umuntu arashaka kuba ibintu byinshi cyane ego cyane gose n'umu mama mu journaliste no ashaka kuba adi maquillage ashaka YaNgabire cyane gose umva ivyo bijanye base n'ivyo usanzwe ukurikirana ibindi kandi entre temps ntumwite ngo ntuvuge ngo n'umu journaliste kuko kuvuze juste uyamozi aho aravuga kuri micro meozi siren vibe iri ku mutwe wandi ivyo ndakubarira ni kuvuga yuko ubundi muya munyubaha bijya bintu nkora mungirira ndaza kubivuga twingine tukubaha twigire reka ngo ndafise ikibazo urafise abandi bakuba ngire tukubaha sirezo nawo bakura ikire ko ndavuga aba jeune benshi nababwira nti niho fete ni c'est objectif ko mwese muteza gucika ba canco mwese muteza gucika ba fizo nabandi oya bakidumu nabandi ni hariho ibintu umuntu ategerezwa gukora
hari n'ibintu umuntu ashaka gukora cyane ashaka gukora ni rimwe na rimwe ugasanga ico ushaka gukora kirakorohera gukora kiranakuryohera gukora mugabo nituje tuja muri realite y'ubuzima ugasanga par exemple cyo kintu ushaka gukora par exemple nticinjiza amahera kuri ritme kenshi umuvyeyi mu kugukarira avuga ati ico kintu uzogicisha amahera gute uzokwitunga gute rimwe na rimwe rero ko iyo umuntu atangwe kudekuvira ibintu artistique kubera biruhura umushaha bigira ibiki yamaca ashaka kuvyizingira ko ace yiryamirayo urumva abantu bacatangura yo kubigwanya kubyanka niki mugabo yari imwe mu ma expression yawe wavuye muri banki wavuye ku ishuri wavuye ku university wavuye kwa muganga uri docteur urinde cyangwa uri umudandaza cyangwa urinde ushobora guca kuri atelier n'abajama bawe ugacanga amarangi mugakora tableau ugacapa umunsi wawe ngene wagenze ukiexprime ugacapa ukwezi kwa ngene kwagenze kuri bata uri mu telefone nibiki hama memta umuntu umunsi w'umuntu akaza ugasanga mu biro rushorera ama telefone niwe acafyita akubwira ati bana ndafite tableau ndandaza iyumvire ngene vya biryoshwe ati udandaza ukajama kubwira ngo niwe yacafye uca wumva umenga ndabite gute agukubise ikorosi giza uhora umukunda ngaha uraronse n'indi parti umukundako rero benshi ni conseil novuga nti mbwira abavyeyi bashaka kubona umwana atangugira ibintu artistique agaca bashaka kumuzivya mugabo bana buje ngo oya rimwe na rimwe bafate bagira uko hama mugabo cyamenya aho bari deposa kugira bamufashe kugizimye kandi cyane kugira uyo muco uboneke muri yonzi neza cyane jewe rero ikintu nashaka kuvuga numva umenga nashaka gushimira bari abana bose byandikishije yego papa sike harimo 15 millions hago kubera ko bashaka kugaragaza impano zabo kora ko hari abantu benshi bumvise n'izo 15 millions bafite impano ntibatikandikisha mugabo bari abana baje surtout bagiye batoya nk'akakana kavuza inanga omuntu urumva d'abord umwana w'umuntu ari hagati n'ubujumbura batuvuga ati ava mu rumonge mgabe bujumbura aba hari avyurukana niyaba mugabo nimba yabimenye gute nibaza ko ibyo bakoresha Facebook oya bice bigaruka ushaka kumenya makuru uko nagenda mugani nibaza ko ivyo biza kugaruka kuri ya miryango usanga ishobora gushigikira abana kuko wibuka neza nkujya mu kajya gakobwa nyine ntituriko turakagani impuwe nakabebe kuri twebwe ni yamuwe umva umenga ko kajya gakobwa hariho yaratubwiye uwamufasha kuguma akurikirana iby'inanga kandi yarahari haje urumva uyo abo ni babandi nyene baza gufata gwarura umuntu ntibaruzime akagukadrama mu nyuma ati gerageza ugira uko abo rero nibo benshi nabo nyene bakiri hari abantu babwira hariho nunzi yatsinze nawe nyene ujya yatsinze igitega yaragize mu emotionnel cyane twese aratubwira na histoire je rero ngiye kumufata yavye ati mama niwe yanteye intege nk'ivyo biraryoshe niwe yanteye intege je nimba ndi ngaha nikwera mama ariko rero kinyuma yaciye atangura gusohora ama video nibaza ko yaratinyutse nyine hari akantu soye muri box peut-être yahora yugaraniwemo akanda tukati mwe yabitubwiye nikwera mama ya bon twibutsa abantu ko final ari le 18 kuri lycée SOS kwinjira ni gratuit n'ubuntu ni ku buntu muze dusangira ujya muneza tugayo tuko turarorya abana ntimushaka kibaza ukuntu tuba twumva turyohewe turiko tumviriza abana ukuntu batesa donc tuba ni bavuga ko ari nkibakwe kuba bugura imiryango ku bantu bose tushaka wese naze je ko bwanje nazo kandi rya mbere hazo babayeho competition kwinjira kwa gusa spectacle ushobora gusangamwo group zibiri zigira acrobacy abaririmbyi harimo umuririmba ibi harimo umuririmba opera utamba no kuri kose sinoberesha performance ya melody bayivuze ahejeje nyene yatwumije ntashe nariyumviriye ZOE yarashavuye oya ngarankubise musha wafite jambo ndogiwe navuze numve ngarampemo navuze ni numve ngarampemukiye kuva ari dance shora kongera uko kose kumavuye oya surtout ndamuzi ngira ngo yiga niba ari mu 9 kuva mu 9 atamba ndamuraba atamba imyaka yose urazi imyaka yaci yo gucinyira urazi imyaka kandi iyo myaka sinari ndamuraba mutima yawe agace umve yaradusirprenye atamba indirimbo akivuza navuga nti indirimbo agira atambika basi nagegere mu byo waryohewe ntaca oya numva niho effet de surprise en fait muri competition vraiment nabonye yuko effet wow irakora cyane udaparvenya abantu jury gutuma igira
biba bigoye kuko narabonye abantu bose antuka 90% y'abapavanye gushika muri finale nuko batumenya baratukubise flash tutari twiteze urumva melody tatubizi ko atamba melody tavye nyuma yanje Angela yagize performance isiga ubwenge ndavuga ibintu biraza kutugora haje kwikana abahungu babiri barapa ndavuga ibintu biraza kutugora muri uka Gitega agitanga uryo muhungu yandikiye indirimbo aririmba neza uko twatanga kuvuga ngo nibaza karuyo uko hinjira umwe haraje umuhungu atamba traditionnel na energie itabaho ari uko hinjira umwe ati nuwe ndibuka nuko yavuze ko ari umunyakanyosha yarafise energie ego en fait Gitega harimo abantu benshi suko novuga bari varié oya rero ikindi naco duhagarare kuri Bujumbura nk'abantu muvugisha uko mutumvise mufise sentiment yo kubwira abamura n'abandi bo muri yagati nta kuntu twemara tugatora basi bane oya je nagira ntahe babiri ntibakwiye ntibibaho babiri ntibakwiye ndagira ZOE ko twe twicaranye iruhande ndagiye ZOE tuja ndagiye ZOE je ndabihebye bari bangaye bari 11 umenga en fait izo province zibiri niho twaronse benshi niho wacu mvu umenga birakunaniye gusumba ukumva umenga twaramaramaye gutora abantu babiri umenga haraburenganije mugabo bacakuguma kugira n'amategeko ni babiri gusa nta bucura kurenza babiri kumenga bose wayora mwese n'ukuri muze muja muri finale nta kundi muje umuhungu witwa Fista yaririnze ndabitswa kubashobora kuba bakurikirana imbuga cyane baranze ko na video imaze imisi itembera y'umuhungu ariko ari film uku n'abantu bari inyuma yiwe bari indirimbo ya gospel y'Icongereza ndibuka ko yari indirimbo ya gospel yego ndayibagiye wowe waciye umubwira bazimye ivyuma aririmbe wenyene twumve ko atari karatwiba atayasebenganisede n'ukuri acagira vya bindi like okay hanyuma ijya maîtrise en fait urumva numva umenga ijya video nahari kira circule ntiha valeur ijwi cyane bijya si ijwi rikwiye en fait ari ahantu urabona ko twayiryoherewe gusa ko tujya twaramwumvise gato tuvuga tuti aramerita niyo trend basi muguyeko mugabo capacité vocale yiwe irarenze hajya namba hajya korera imisano sivyo sono imeze neza urabona ko ijya video yindi ari ahantu hanze umuyaga probablement ko telefone simisi son iza neza ntivyumvikana bijya bintu byo wamenga ni enregistrement ni CD vraiment mugani wawe oya muri umunsi wa film vraiment ari CD yatagize mugari rero hari umukobwa araho yatsinze ingozi umukobwa araho yatsinze Bujumbura mugari marubenga abantu bose bakiye kumumenya ndabona ko batamuzi n'umukobwa w'ingozi yatsinze ingozi azokorogana muri finale tuvemo rero kandi umukobwa yatsinze ingozi tuzokwitiga hajya kuri SOS umukobwa yatsinze ingozi yarazokorogana muri finale finale zari kuko nimba muribuka none mbega ko ingozi bajya ba acrobacy okay we bazo kazuvuga ko azije mukobwa w'Ibujumbura nawe nyene nugiye ngo nanda murenganye nawe nyene ningora ko ndabo aririmba gute cyangwa ibyo kuri niwe aririmba kwanza ururimi rubi oya urazwi aribyo kidani hariho ururimi hariho vyose présentation kuri scène énergie kuri scène ururimi n'ijwi n'ibiki sawa le travail derrière en fait c'est impressionnant donc on a vya indi wumva umenga nshaka nanje Burundi tugire opera agaca yicara agaca yigisha akigisha akarondera amaparole akarondera abantu bo hanze bumviriza ko bamusigurira bumva ko ariko abirimba neza umva iyo travail bamurungikira audio bakasoma bijya bino akamurungikira audio agaca aza arisubiramwo kugira bumve yuko accent ikidaga igira neza urumva agahera ku rurimi kwiga kwanza ururimi kugira hava ruririmba muri style goyi kujya y'umuziki urumva yararirimba ugacutonga ko n'amafikuri wari amafilme yose waravye ari nk'abantu barimba opera ugasubisha ntarimwo basha afite nuvumengo nkuyu arakwika Burundi bamenye basi Burundi bamenye ko hari umuntu aririmba opera mu Burundi ikivunga tukaza umwe wese agasubira mumenye mugabo nacu nibo abashaka kumubona mundoze muri finale ya YaNgabire muze mu birabi 14h
kuri SOS le 18. Yeah. Nashaka kuvuga gato muri competition nkuko Ozire bivuze yuko Ingabire nyamukuru twashize imbere zari zine gatebetebe kuririmba gutamba na comedy. Abantu ba comedy barabonye yuko nivyo biruvuge. Okay. Ano ba comedy barabonye twitume twivuga ego kwiri. Apart kidoga oya turiko dushaka abana oya nyene numva shaka kwidoga musansi nuko ntihabuze abana bazi gutwenza mu gihugu cy'u Burundi ntihabuze abana bazi gukina comedy mu gihugu cy'u Burundi mugabo nabo twaronse nabo twaronse batugira amavideo muri toilette basi nabuse babishizemo nk'abandi dumwe twasigana nayibagiye urumva ico ntahagarara ko jewe kwera uzi ibi byarasebyiwe twaguma tumuha imiti yo no nagize depression mugano ko tudashobora kubabaza mugano n'abaririmbyi barungutse ama video ibintu twabiyevye Nari kuva twese tarakimwe ndavuga gacuti zanje. Jecho ndashaka kuvuga reka je ngo ndi focus na. Yo imbere yo kugaruka ibya comedy ajya ma efi tujye tuntu babona bikabitwigisha. Oh my god. Novuga ko ari ngo kwigisha naho tutari muri comedy. Ajya ma efe bashiramo byatuma ntabla ari ama video yose muri preselection. Twagira effort ona ukata ukegera imashini ukegera ijwi ryabo ryaba riri gufi ryama efe ari ginshi en tout cas compétition ko twizera kizo banda ANAIS niwe twizera mu bantu bibuka cyane muri jury twashaka uturirimbire ya ndirimbo ya mugabo pero mugabo hari nkoko yakinyuma hari nkoko yakinyuma yo nivyo nibuka ari umusigiti kwekuza kuririmba ya je namusaye performance baranswimo ugiye fare ko bamuha performance ni kuko kudeje ari uribuka ndirimbo yari indirimbo cyane na competition hara turirimbire ego ririmba Chaka turirimbire imwe ya Oncle wa Bruno ya Oncle wa Bruno zose arazibuka ndisi cyane ukasene pas facile ngaririmba ijya w'inkoko oya sishoke biti nkoko hari okay none affiche ntiyaboneka reka twidushaka mutokire commentaire amuto ziduhe kugira tumenye 1224 ama video y'abantu ubona ko bose 40 byavyakitse gute yarashaka kutwitentaininga kuduha show okay hariho n'undi muntu yandikije afise Ingabire yego yo kugira amazuru no kugira no gutambisha iminwa no gutambisha inda nandi barazara kina kiganiro turamakuje ko yacu kutumara stress ko twari turushe twari twiriwe umunsi wose turi ku ma video umunsi turaronka umuntu adutwenza muganye nawe nyene yararengeje imyaka tensi sinari kuja mu ba comedy oya gute ngiye comedy aba comedy vraiment iri kuja mu gatebetebe numvugishe jinda yona ashaka kungira gahita gute akagenegene kuri Siren Vibes ni utini ndiri mwaza kaya sakani Oncle Bruno turi benda gusabe Oyenzo bivuga ku finale muri party comedy no ko mbona mushaka kungira umu comedian jewe mu kiganiro mpamvu tuguma tubwira ANAIS ni kwa ni wowe nyine azi kubigana wenyene muri finale muze kumara ANAIS azobasubira mu video zitatu zakunzwe gute YaNgabire mushaka kusaka basha YaNgabire ndayinyegeza muri je Ingabire kwigana murane intege muri finale uzogira kantu yego uzokwiganeza kayo sisho jewe aba comedy ndibutunde ndagusavye amahoro kwisi ukutino kusamirangara Je suis vraiment fou de toi. Abanita marori. Amaso. Aje marori agiye mu byose chef atumurongo. Nukuri kwimana ndababesha. Twase video zirenga 300. Mugabo byari biryoshe gukora. C'est vrai byari biruhisha mugabo byari biryoshe gukora kubera ko hari ama video wagera kavuga ati oh wow. Ja abagiye bafise impano bagiye tubashije kuba selectionner. Hari nabandi bavuga ati uyu muntu ndabonye ama competition hanze bakunda kubigira cyane bakerekana ivyo
baba bise insolite ariko mu mico yacu cane atari umuntu mumenyeranye bimwe baravuga ngo kwirigara mushaka kwinjirirana gutyo Mbona turi bisohore tuzobigumana muri twebwe kugira ntidukomeretsa abantu jene na propose tubandike mugabo biraryoshe osi bafise na mugabo confidence baduhaye uruhusha nkika tubandikira dahe rusha tuzishire ko ziraryoshe kuraba gose biraryoshe mara kuraba stress abantu nyama video boryohe muhura nawe kuri TikTok musanga mwayaguyeko mugaca mwibagira ko mwashwanye n'abagore bacu America's n'abagabo Got Talent umviriza ivyo gushwana ndakubwiye ozi rero ivy'imiti yo gupfufaza byase kwe stock yaheze navuze example imwe ibintu bitera stress imbere ko tugira kino kiganiro ko ikiganiro ca box cy'urukundo cy'urukundo L'amour. akaba ariyo conclusion igeze igihe cyose urukundo abantu bashwana bagatera na stress egosha okay nashaka rero mvuge Johnny ya jury twaje kuvuga kuri Johnny ya YaNgabire musi kwa finale radio 18 tuvuge kuri Johnny ya jury uri yitwa Regis Barigume aka Big ZOE abo mu rumongi we gikwavuka twabavuze ko babana batoya hari uwaje yarafise 7 ans 9 ans oya muri Bujumbura para mu rumonge hari Bujumbura wa mwana mutoya hari abagize umwe wikimbe yarafise ingozi yarabatwe abatambyambaye impuzu w'ingozi yafise 16 ans apana w'ingozi wikimbe mu rumonge yafise 16 ans oya kagahungu yego yarafise 16 ans kajya gahungu yarafise 16 ans oya ndavyibuka shusho umukobwa niwe yarafise 13 ans mugire basi commentaire kuri groupe yatamvye ingozi yambaye impuzu z'imifuko n'abafana ba Big ZOE nantreta no Big ZOE yandirimba Big ZOE na Berry Music niyo binjiriyeko hama chakurikiriye Big ZOE ese hachakurikiriye kidribi ntabuzane bo uwo yibagira gute uwo yibagira gute biri muri iki kishatse kugorana uri bidirimbi nje singorana bisanzwe ndashaka kuvuga kuri Johnny ya jury ingorane ko ndashaka kuri tuza kwiexprima cyane reka ntacyo turagerageza okay uya yitwa Regis Barigume aka Big ZOE abantu batari bazi izina giye muragiye umswe yitwa Regis Barigume uyu yitwa Anais Niragira aka Nanu ko batari bazi aka ni Nanu kuri Instagram je kumufollowing je nitwa Ozira Codes umwana yitonda aka one itonda rero aba babiri je sinzi nimba barakuranye nimba babana nimba aba besto je ne sais pas barafise ukuntu bagoyanira rimwe nta numwe asiga inyuma uwundi umwe atanguye uwundi aca mwakiriza bafise ukuntu bahuza ivyumviro semente disorder iko bavuga uyu unye ashaka kuzana indirimbo muri 2000 uyo yamwakirije akondirimbo support ya Nice inkuru zose apana n'indirimbo gusa n'inkuru zose z'amayasete ngira yabaye muri 2000 uyu ayavuze wocu yikiriza Nice yavuze muri 2000 mvuga makuru gusa ntatekereza ivyo byo ngo ama bragging n'abarambisha ngo kwigana nibaza ko Anais ari umujournaliste gusa mu telefone mu mazi Anais uri he turashaka kusangira cyane nawe une journée une heure bas isa imwe gusa je vous jure muzovanga amashyase yose yaheze je te jure c'est une comédienne d'abord shigikiye gazo uko tubitse kwikotiwe ubinduriye yashizemo akantu karyoshye cyane uvuga bisa no kuri cyane ngano bishigikira gira ndababaza bwa mbere kumwe mwapondana mwakundanye cyane muri jury bien sûr muri jury uyu unyerabonera Big ZOE ndi je namandi kana kima uwo musaza ibintu wakoze muri jury twabivugira nga ejo gatondo basurubanzana mu rukiko quelque part wewe ejo guhitaba kana kitonda mugabo niba hariho jury n'ahandi hantu boncaguza ushaka jury yi novuga Big ZOE Anais na Ozira Codes kubera bisigure bishigikire premièrement na mukuru wanje
na mukuru wanje bien sûr ami pro MC wacu aguma duhypinga warakoze parce que premièrement biraryoshe kuba n'abantu mwubahana sivyo mwubahana mukundana mufise vibe zimwe Shawe turakubaha jean nta muntu ari boring muri twe yaba turakubaha ndabubaha kwe twatuvuze byinshi ci abezi benshi turi twarakugize ka breakfast ni wowe gushikana mid breakfast mu gitondo turakuba kwivugira mu ntamatama bivuge n'umugabo yagwaye uzofatira habona ufise video n'amajwi zarafise ibisabwa bikwiye by'ubudiva bikwiye bisabwa n'umudiva vero twabonye kuri umudiva je na Big Zo gituma ducokozana ko turi peaceful no beef no problem uziracha uzibifa ivani muri ataranashwana ugutere kuju yifise rindira basi dushwane amo tugire beef twashwanye wowe uzuja wadushapuri ngo iki tugatugina inama kandi ngo ko iki tugati ya ngo jese iminota 10 hasigaye akazi k'amasaha 5 ngo sigaje iminota 10 usigaje iminota 10 nguruje namuja ngo sigaje iminota 10 kandi zobangiye nawe warugiye ubiriza kandi uretse byabaye ryari d'abord umushaka kundenganya ubusi wa mbere twese twaje tuzi ko ziya video katsa kuba kamoma ko kunyikaho turaba video dutwenga tugire biki uribuka tiko turaharura avant ngo combien de vidéos règle de 3 cercles neza ngo duharuye yo je maze kubibona yuko we mbaye wa South Africa yo urazi programme wayije muzi yuko katsa kwa programme relax kama saha abiri bigoranye ucutaho umeze neza hanyuma umaze kumara amasaha 2 n'inusu ugacona ko programme izo mari iminsi 3 Ozi akabakira iruhande ariko aravuga ngo urazi kugendagiye ugiye namuja nejo uzobura turazi ko tahugira umuce nejo uzobura naho igihe uzobura ngo ndagiye ugenda oya na anxiety Ko bishira habona mugabo ndabwitse ku ma action n'ama act babonye ko bagize anxiety mugabo bya vrai twaguma tubitwenga mwako ndavuga ko kumusugira kabiri mbere ko dutaha twese twari turushe uburuhe bwa vrai ni hamwe nandika ngo 555 kubyivugiye reka tubivuge ntabwo batawu cyo twajeje kuri urugendo rwandanye neza kugira tugeze zo basha hariho ukuntu umuntu ashaka kwikompara fata bimwe vy'abana abo uri kwambwira ngo wiziki agaca bivanga ngo nize ngo 1 2 3 ngo la tête les épaules urabona ibintu bicuri kuko amashifre tugeze 35 cyo ntuzi ngo yanze 548 kuri 35 kuki ko vye turasanga wi uturutinimera amajana 2 gute none hari zo vanye muhira Chengize kuri turasanga wi mugabo mvuga ishuri mazi ko nabiromanse ave kumwe mu biromarke je sobanije kibazo je nakura mu maso sanabaga papuro cyane ndakora je bivuze go mugarika reka tubwize abantu uyo munsi wari umunsi wa kabiri hari 18h twari twiriwe ku machine kuva umunsi wa mbere umunsi wa twari twiriwe ku machine umunsi wa kabiri ku machine en plus y'amasaha akuze handi buvuga ati jewe mukanya zikora neko muce mwumva nakwiye impuzu kandi rero zia video entre temps urumva umuntu yarungitse video yifo kuyiraba kugira uyiha agaciro ntumudeklase utabanje kuraba yasize ko kubera hari abatwemeza ku munota wa nyuma nyine avuka abona menga nta bintu bitari yagize mugabo après ije cyo cyo kutwemeza ku munota wa nyuma uzino yakivuze ngo yangorega gusanga ngo mu nyuma twebeje mutasi tutanguye kuruha tutanguye kwivira ngo umuntu ngo video ngo yoraba mwati cyane mvuza avuze ngo ushaka gusanga kumpera ngo umuntu agize ibintu bikaze mwibuka ko abantu nk'abangelo nk'aba melody bari ma video ya nyuma yo ku munsi wa gatatu donc iyo tuza kugira ubunanga gusanga bajya ba nyuma tutanabashikiriye kubera ko ubuzima buruhisha kandi video no kuri video amajana 3 uri amajana 3 na amajana 370 kugira nyene hari nizo twugurura tugasanga zirasa ukumva umenga biraguciye intege kumbe yari umwe yarungitse video yiwe gatatu kugira yarashire ko yashitse mugabo ikintu kiryoshe kandi nuko murare yari kumwe natwe
Mura yaba ariko aratubwira courage savare muraza kwishobora ndabemera umwe wese yarakoroka tukavyurana nico gituma turi injuré de ouf. Don't tuze. Oh my god. ariko arivuga byandi yamye aravuga mu kiganiro atangwe kapa yivugana ndavyemeje ari cyo ikunda rurarenze Self love. ego bagira ikiganiro nawe nyene yatubwiye ngo turaza kwivugana ngo twiyishure ivyo vyo kwivugana kumbe yagize repetition yego Ozi none nawe urumva Ozi nukuri afise siren vibes mbwa aragira utugenegene twinshi wewe ntituvyita ingabire wewe biri muri kategori y'utugenegene atoka Okay, basi ndabaza ikibazo. ejo yarashize ko video iryoshe kuri TikTok avuze ubweregere bwa ya group ya indimu yadiri borega ko yumva kera so Abaha hit. uzodushire ku munsi w'indirimbo yawe Iyo naza kuba ndi muri jury yayo. Ariko kuba muhomvye. La question s'oppose. Nitugigo nenuro nta miti tuzobireka bigume biba tubibona digini no assistance basi tubiganire muri mubona ubuzima bwanyu bwa buryoshe nta burimo savyo tugora vye kubera ni vyinshi cyane tudashobora kuvuga muga mu rugendo twagiye jewe nararyohewe ko ari uhari okay muga dufite mugabo cyanryoheye nyamukuru Twagira mvuge kuri bizo banze uvuge ubuseri nta bintu nayo musozo Ovid biraryoshe gukorana n'abantu muzinanye kure na kure hanyuma ugasanga nyene azi ngabiro utaruzi wacika ivyo vy'ingabire ivyo ni byo kublaga twaciko turacukoza n'ibiki mbwa twakoranye muri respect vraiment ya ambiance ambiance na respect urumva kaka numva umenga harimo consideration umwe n'uwundi gushika aho naho umwe afatiriwe agacererwa canke mwene twavuze ko twasanze mu Rumonge afise cafe guru iyi cafe guru kandi vya byatugoye yitwa Sunset right Sunset narakunze akaduze ruri wese akayimaje akajya reka ndabwiye je basikina bakundiye twumvise ko donature dank ingendo jewe no muri YaNgabire twagize ingendo nyinshi mugabo sinaba boring canke ngo ariko n'abandi kumwe n'abantu bafise inkuru z'amadomene yose bazivuga neza kumva ziraryoshe ANAIS na Big na Muri voilà n'amasuje twara debase ahubwo urumva wayo nukuri yari aventure iryoshe yarakazi karyoshe jewe yo mpuriye hamwe n'abantu ubu niyo muranda biraba nkaraba anashyize commentaire kintu iki umenga amazi imyaka 3 cyangwa 5 agira commentaire ku bintu byanje alors que atana mezi menshi bimaze iyo abantu 3 4 bahuriye hano hamwe atari abantu bahora babonana kabiri mu ndwi 3 mu ndwi kintu mwico kuko dukura hari igihe umuntu yibaza ngo uramaze kumenya kubana n'abantu uramaze kubiki kumbe kubera uba mu bantu bawumetriza umaranye igihe baje baraguhebeye ibintu baje baragize iki umva ahantu haje harabaye izo ndo comfort ntiyakiguhindura ntiyakigushakinga ntiyakuderanja ushizemwo ikirato cyawe ushigukwigwa direct rero cyo bakubwira ati muzo muri kumwe na Hozy muzo muri kumwe na kavuze ko na ANAIS nzo kumwe nandi ANAIS kwanza kabanza kagukubita punctualité yiwe kwanza n'ubuseriye bwiwe ibintu byose bari okay message muri groupe ANAIS yashitse nacego na rimwe ANAIS yashitse azakarugira dukirpabilize cyangwa azakare kubera iki yacerewe rimwe mu mateka yiwe kandi wundi dacererwa ngurumva birashika nkacererwa nikaca kintu cyo kuvuga ati ubwira n'abantu mutazinanye consideration nuko twarageregeje effort hama turadekuvura umwe wese ikintu utamuzi ko dati ubona umuntu ubona gucyo gusa muhura bose twarahura just nazi ko Big Zo atwenza ukugena namusi zakoroka namenye muri YaNgabire havye narinzi vraiment y'amashonje ubushonje ni byinshi nyene twese umwe wese wamenga ari muri hall yiwe dusanzwe tubona gutyo ku ma réseaux sociaux ku ma télévision hama turadécouvrir l'humanité derrière donc l'humain derrière
version friend na version cool na version n'akazi byose cyangwa amalimite ama n'akazi ama nyene no ku Bien sûr, no gusubira kwipima ukabona twaraheruka. yuko ndacazi kwiadapta ndacazi kubana n'abantu ndacazi reka dushibire basa batwizeye sivyo Ego. kubera ko si twe twonyine dukora muri domaine canke twari kubishobora mugabo baratwizeye twebwe batatu batugira abo ushobora kuba abajure bo muri YaNgabire kandi nibaza ko tutabatengusha cyangwa tutakoze n'abakazi baduhaye donc merci kwa mwaratwizeye YaNgabire ubundi ni YaNgabishu impamvu twita YaNgabishu ni wacu n'akabebe kacu YaNgabishu cyane imbiriti ivyo by'amazina nako ndagerageza wowe ntavyoshobora ibyawe ururimi kinda ruriye pembeni wowe ntavyoshobora ibyawe iyo rutokeje ntiruryoshe subiramo ukasubiremo YaNgabire ni YaNgabishu ikiganiro cyacu cyitwa gute YaNgabishu's journey iyo shoes irimo ni shoes kirato cyane ni shu amashu shu umushu dans les tibias et après le truc igitasigaye ivuga mu kiganiro ngo mugani wa Big Zoe tibia yawe ego bon reka tuheze ikiganiro dushimire mugabo na initiative y'abantu biyumvira iyo projet ego tunabasengera ko projet yoguma itera imbere yoguma yakira ingabire nyinshi turazi neza ko mu mwaka uza yitwigisha ngo twango video ngo twasanko baza bari video igihumbi na bavuga ati ni bayisiko kandi dusanzwe turimo tuzatumira kumara iminsi ngahe urumva ego reka nabo nyene bumve ko ibikurikirizo bari binini kurusha ibinye bibatere intege zo kuno bitegura ukundi kuntu bitegura nyene ibintu big grandiose mu izina rya Yesu amen amina umve amen cyane na timu yabo twagendanye bose abakora ama video abakora amafoto Kendrick Vibe Fresh Safari na Jospin tuguringiye mu Rumonge souvenir amashugo yiwe bashatu ya kuri design vraiment yego kweli hanyuma jewe rero igihe iyi design ayitwereka muribuka uguca bugufi kwiwe ngo numva ngo nayishaka ngo kuba proposa ngo sinzi ukuntu mubibona aho turi muri proposa hari ibirenze ibijari wow agaca avuga ngo nibaza yuko ngo Karisa yo uraze abantu bamaze kunsaba iyi mipira ya YaNgabire bazi ngo barayigurisha wese urafumbira abantu basi bayigurisha ngo tuje kuyigura iyi gurde yoyo turayigenda tunyegeje turi mu kugira assurance tuzoja kwirisha donc souvenir urumva umwe wese nyene hariho travail nini derrière abantu benshi kugira en fait urumva rega kenshi rega n'ubu naho abantu n'ikintu c'amarezo sociaux nico cagiye gutiza imbere ibintu vy'ama media ibintu vy'ama evenement ariko abantu benshi hari ukuntu babibona nk'ibintu by'ubufyini ngo barakazi kenshi cyane inyuma urumva nko kwiyumvira logo dufate nziza kitaske kurumva biba biri muri visibilité turi à l'ère du digital ubu nuko ifo yuko nimba ari ikintu kigukwega kiguhamagara boom hakiri kare ivyo yose donc nk'ivyo abateguye ama video abateguye ama script kugerageza guhanahana ama ide ku kuntu twagize ya publicité ya lancement kuja guturnira mu isoko legend ANAIS ni byinshi cyane muga voilà niyaza ko twaragize urugendo rwiza urugendo rwiza kwe journey yacu nice journey nice a very a nice one reka rero tugende muraheje kumva journey ya YaNgabire bon YaNgabire nyene kwa two nawe twayivuze ko ari kwa dukunda YaNgabire duhe ANAIS turangiriza ikiganiro nk'umumenyesha makuru afise mu burambi umumenyesha makuru
Ugenduze. navyibagiye ni kera yo maskini mbere navyibagiye nk'useze sezere nko mu kiganiro cyangwa mu makuru amakuru bariko baradukurikirana uvuge ko nawe babikandira ibyo makoze kuri biga ibi muga murankubaguye nije ntabwo ikiganiro nije ndagiheza directrice nabaye nome twagushizeho noze Tubwira muri kudugiriza umushahara. Yego, ivyo nivyo cyane cyane ico umuntu wagarara. Ico rero ico. Ico umuntu anahagazeko. Tuyatangure tuyagiye. Era bacukucuku neza na neza. Kwera imbere y'abantu. Je kwanda kwizena na hozi. Niyo comedian na chef ngo je ko kana kwize. None ifoko mbwa murankwanye tubyitwa ko turarangije ikiganiro cyacu ngira usezera ko baradukurikira ikiganiro cyangwa amakuru reka tugira akantu nacu n'amakuru ni bon yego urumva igera makuru aka example gato nimba navyibagiye urumva nk'ubu mu kurangiza ikiganiro nk'uko ariko avuga kugira yetse toye ikiganiro abari buhoro buhoro ariko mu makuru yo mu radio nayo muri television kenshi ho uranyarutse ntushaka kuvuga ngo turabashimiye rero ngo ni hano tuhereze ikiganiro y'amakuru yoyo ndashaka kuvuga dufate ko ari ozenje kuvuga ati ndagukengurikiye ozi kurano makuru ndubasha ko reka ndekura kugasingira amasoni yendagira amasoni urashaka kubabwira ko ngira amasoni cyane ko ndumiye gundi ANAIS ndagira amasoni cyenda bise amasoni ngani wawe musi ngo ndafite cumbira abantu urumva ucuhereza hoho ucuvuga ati nk'ubu reka dushimire Oziane dushimire Oziane irakoze aje kuduha amakuru kuri YaNgabire mu Cibitoke akaba ari na hano turangirije amakuru yacu mu Kirundi cyatangura gutwenga nagerageje gufata ubuse mu migipapuro bahora gutwanza no kuravuga amakuru gashitwenga ayasha ariko niko yanzi ko gatari black umvise ko tongi tandukanye nta kindi nani makindi iyo ni ikiganiro cy'amakuru fuko tugaguci turashimiye Oziane urumva turashimiye Oziane irakoze aje kuduha amakuru ya YaNgabire akaba ari na hano turangirije amakuru yacu yo mu Kirundi y'aya masaha tukaba tuzosubira ejo nk'aya mango nyene naho butaha igituma twabimusavye ko mukubagura niko akiri ku televiziyo twara je nahoze twara abafana biwe batari navuga igifaransa muga ku amakuru nubu turagufana nahisi muramufana ego turamufana ndavuga amakuru y'igifaransa ndavuga kenshi amakuru y'igifaransa ego madame reka rero nane ndabasezere yari ikiganiro YaNgabire Johnny yari Big ZOE ANAIS nanu ozirakoze naho utaha samedi kuri SOS bye bye